Baroma igice cha 18 umurongo wa 38 kugeza ku murongo wa umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 30. Abaroma igice cha 18 umurongo wa 29 tugeze ku murongo wa 30. Reka nsoma no majambo dukurikirane gahoro gahoro. Abaroma igice 18 umurongo wa 29 tugeze ku murongo wa 30 aravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ijambo nshaka yuko tuganira duhagaze kuri no mirongo ni ijambo rivuga ngo wateguriwe kuba ikintu gikomeye cyangwa wateguriwe kuba mu kintu gikomeye kurusha ibindi byose. Hari igihe mbura amajambo uko ngene ndayaformira mu Kirundi ariko murumva uko kuntu wateguriwe kuba mu kirenze ibindi byose cyangwa wateguriwe kuba ikirenze ibindi byose. Turaza kugenda dutahura icyo nshaka kuvuga muri ano majambo biciye muri ano majambo twavuze. Mu Cyongereza bakoresha ijambo predestination, ikintu cyateguwe mbere y'ibihe, mbere yuko icyo kintu gishika cyaramaze gutegurwa. Si ikintu Imana irategura ku bwawe, ntabwo ari ikintu uri kurakorera, ntabwo ari ikintu kiva kuri wewe, ni ikintu Imana yateguye kuva kera ku bwawe. Mu Kirundi bakoresheje ijambo ngo abo yamenye kera yabatoranije kera. Murumva yuko ni ibintu byamaze kuba, ntabwo ari ibintu bizoba, nta nubwo ari ibintu biri ko biraba, ni ikintu deja gihari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Watoranirijwe, wateguriwe kuba ikintu gihambaye, si ikintu kiriko kirategurwa ku bwawe ubu cyangwa kizotegurwa ku bwawe ejo, cyangwa si n'ikintu uri kurakorera kugira ngo uzushikeko, ni ikintu cyateguwe kera. Rero icyo kintu cyateguwe kera umuntu akijamwo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umuntu ajya mu kintu deja cyamaze gutegurwa. Reka nkwereke uburoro busanzwe. Umwami wese cyangwa abami bose igihe cyose bama bategura uzo basimbura ku ngoma, bamutegura mbere yuko uwo mwami atanga uzo musubirira ku ngoma, aba yaramaze kugira gutegurwa. Ibi niko bimeze mwisi. Mu Barundi kera, muca muvyumva yuko ari muri histoire y'Abarundi kuko twayize mu ishuri, si bintu turiko turabona, siko. Mu mateka y'Abarundi ivyo twize mu ishuri bavuga ngo umwana yavukanaga imbuto mu maboko, uwo nguwo niwe bacaga bagira umwami, siko. Ariko bakaba bazi yuko atamwana yavukanaga imbuto, ahubwo abakirizi nibo biyaranjaga uwo bashaka, akaba ariwe bashira za mbuto mu kuboko, bagaca bati ngo eheraba rero uzoba umwami n'uyu. Muriko murabibona? Ariko uwo mwana siwe yiyumviriye kuco azoba. Icyo azoba cyateguwe mbere.
sinzi nimba bagiranaga ikiganiro n'umwami akavuga ati ubu rero umuhungu aza kuvuka niwe nshaka yuko azonsubirira, bagaca biyaranje ukungene uwo mwana aza kuvuka baca bamushyiramo izo mbuto kugira ngo kameme banonse ninde azoba umwami. Mu bana b'abantu ibintu birahinduka kubera yuko hari igihe uvuga uti n'uyu azoba umwami ariko uyu agapfa mbere y'igihe. Uko niko abana b'abantu bameze. Ariko ikintu kimwe cyo tuzi niki nuko ku Mana yoyo nta kintu na kimwe gishobora kwica icyo yeye yateguye. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana yo yateguye nta kintu na kimwe gishobora kugira gute kucica, nta kintu na kimwe gishobora kugikuraho. Ibi turaza kubivugana ko gatoya. Icyo nashaka yuko mubona niki nuko iyo turiko turavuga ikintu cyateguwe kiba cyateguwe mbere y'ibihe kigategurirwa umuntu, uwo muntu ntaco arinda kubikorera. Sasa mwisi umwami kuko yabaga afise abana benshi kandi na cyane cyane iyo afise abahungu benshi yabaga azi neza yuko ejo bizotera ingorane mu bwami bwiwe. Icyo umwami yacaga akora yacaga arondera ukungene abana biwe bandi bose abarungika kure ya wa wundi akabagabira cyangwa akabaha gutwara ibibanza runaka, hanyuma uza gusigara hafi ya se akaba wa wundi bazogira gute bari bamaze gutegura yuko ari wazoba umwami. Icyo bakora niki baca batangura kumwigisha ibijanye n'icyo yagize gute n'icyo yatoranirijwe. Siko kwigishwa ntabwo ari byo bimugira samuragwa, kuba samuragwa nivyo bituma yigishwa. Iki kintu kirumvikana, ntiyagizwe uzoragwa ingoma no kwigishwa, yigishijwe kuko ubundi yari yaramaze gutegurirwa kuzoragwa ingoma. Yesu ashimwe cyane. Ibi rero nivyo nshaka yuko tubona, hariho destine ikomeye Imana yateguye ku bwawe. Hari ikintu Imana yari ifise kuva kera mu mutima wayo ku bwawe, iteguye ku bwawe. Niyo mpamvu atangura avuga ngo abo yamenye kera. Abo yamenye kera, mbega bisobanura iki abo yamenye kera? Reka ndakubwire. Icyambere nshaka yuko wumva yuko Imana izi vyose, nta kintu na kimwe gihishijwe Imana. Imana irazi vyose. Imana irazi iherezo ry'ikintu n'imbere yuko itanguriro ritangura. Imana irazi ubuzima bw'umuntu bwose kugeza ku iherezo ryabwo n'imbere yuko uyu muntu anasamwa mu nda ya nyina. Ibi nivyo yabwiye Yeremiya. Imana yabwiye Yeremiya ngo n'imbere yuko ubunga mu nda ya nyoko jewe nari ndakuzi, n'imbere yuko uvuka jewe nari naramaze kugutegurira kuzoba umuvugishwa. Rero ntubone ucitse umuvugishwa wibaze yuko vyavuye ahandi. Jewe nari naramaze kubipredestina, nari naramaze kubitegura kuva kera hose. Wowe ico wakoze winjiye muco nari naramaze kugutegurira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ikintu cyo nshaka ko tubona uno munsi, Imana ico yaguteguriye kirahambaye cyane, kirusha ibindi bintu vyose. Ico rero umenye yuko yakumenye kuva kera. Ntabwo Imana yakumenye utanguye kwinjira muri Life Center. Nta nubwo Imana yakumenye uvuka. Imana ntiyakumenye utanguye gukora ibikorwa by'abaporoti by'abakizwa. Imana ntiyakumenye kubera yuko hari amashikanwa menshi utanga. Imana nta nubwo yakumenye kuko wasenze cyane. Imana yari kuzi n'imbere yuko uvuka, n'imbere yuko ubumbwa mu nda ya nyoko. Reka ndakubwire, naco bitwa yuko wavutse kose, kuba waravutse wari uri deja mu vyumviro vy'Imana. Nuri gihamana mwisi. Ndazi yuko bivanye n'ukungene ubuzima bwacu bwabaye bubi, kenshi abantu baca bavuga ngo jewe naje guherekeza abandi. Reka ndakubwire, uko niko wiyumvira yuko waje guherekeza abandi. Imana yari gufise mu vyumviro vyayo. Igihambaye niki nuko uhishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nuko uhishurirwa icyo Imana yari ifise mu vyumviro vyayo igihe yari gufise wewe muri yo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya.
Imana irazi byose, nta kintu na kimwe kiba Imana itakizi. Niyo mpamvu ivuga ati abo yamenye kera. Ikindi nshaka kuvuga kuri iyi point, aho avuga ngo abo yamenye kera, shaka yuko utahura iki kintu. Muri context aho Paulo yandikira ishengero ry'Abaroma bagira ngo abo yamenye kera, Paulo ariko arihefera ku bantu bakijijwe. Abantu benshi ahantu barahazazanirirwa bakavuga ati ngo bon, ngo Imana iraza abazokizwa n'abatazokizwa. Rero nta mpamvu yo kurinda tuja gusenga, yo kubwira abantu, nta mpamvu, kuko ab'Imana izi bazokizwa. Reka ndakubwire, Imana irazi abazokizwa, ariko kandi Imana ishaka yuko bose bagira gute? Bakizwa. Irazi yuko bose bakeneye kuba expose, bakeneye guhagarara imbere y'ubutumwa bwiza bukabamurikira, ariko irazi yuko hariho bamwe batazohitamwo uwo muco w'ubutumwa bwiza. Rero kuri wowe wahisemo uwo muco w'ubutumwa bwiza, Imana yarizi yuko uhitamo. Nawe uri ngaha, reka ndakubwire, urashobora kugira realite iki kintu, aho Imana ivati ushitse muri wa muco nkuko nari nateguye yuko ushika, nimba utarawujamo. Ndaza kubivugaho gatoya ukungene twinjira muri uwo muco. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko abo yamenye kera ariko aravuga bakijijwe, kandi ako gakiza kazanwa no kwizera Yesu Kristo gusa, atakindi kintu umuntu yongeyeko. Ibi bintu namankunda kubisulinyako kuko hari igihe abantu bavyihendako. Naramaze kumva imvugo nyinshi z'abantu batandukanye. Kuva igihe batanguriye kwinjira mu mashengero y'abaporoti, kuva igihe batanguriye kwinjira mu masengero bavuga ugukizwa, bace bibaza yuko baciye bakizwa. Kuva igihe batanguriye kwinjira mu ishengero rya Life Center, bibajije yuko baciye bakizwa. Ugukizwa ntaho bisa bisana naho ugiye gusengera. Ugukizwa ni ukwizera Yesu Kristo gusa, nico cyonyine gishikana umuntu kugakiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Nigeze kumva n'abandi umuntu umunsi yabatijwe agaca bati ngo ubu rero navutse ubwa kabiri, ubu rero mbaye ikiremwa gisha, cyangwa bariko baramufasha kunezererwa uwo munsi. Bati ngo urabona rero ko wabatijwe, ubu rero wabaye icaremwe gishasha. Reka ndakubwira, umubatizo ntabwo ugira umuntu icaremwe gishasha. Umuntu acika icaremwe gishasha igihe yizeye Yesu Kristo. Umubatizo ni témoignage public y'icyakoretse mu mutima wawe igihe wizeraga Yesu Kristo. Okay? Ni kwizera Yesu Kristo gusa, atakindi ciyongeyeko gishikana umuntu kugakiza. Amen. Rero nimba uri ngaha utarizera Yesu Kristo, reka ndakubwire yuko akaniko karyo kawe na wewe ko kuba muri aba bantu bariko baraja muri destiny Imana yari ifise ku bwabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana rero ritubwira gute? Rivuga ati ngo abo yamenye kera, Imana rero yarabateguriye kuva kera hose. Imana yaramaze gutegura kuva kera hose. Imana yaramaze gushiraho ikintu runaka kiraba abo bantu kuva kera hose. Yesu ashimwe cyane. Ico kintu nico Imana rero itangura kuvuga. Abo namenye kuva kera, wewe nzi kuva kera. Icyumviro mfise ku bwawe ni iki kimwe, nuko ushushanywa n'ishusho y'umwana wanje. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu ndaza kukivuga ko gatoya mu nyuma, ariko reka nkwereke. Dufise ikibazo cyo gutahura ikiza imbere y'ibindi vyose ku Mana. Urazi na Yesu ubwe yabwiye abigishwa biwe, cyangwa yabwiye abantu ariko arabigisha muri Matayo igice cya 6:33, abati mbere y'ikindi kintu cyose mwitwararika ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Kubera iki? Kuko hari ikintu ku Mana cyamakiza imbere y'ibindi. Ikibazo dufise uno munsi mwisi nuko iyo turiko turavuga ku vyerekeye ibintu Imana iduteguriye, kenshi duhagarara ku bintu bifatika, ku bintu vyo hanze, kuko ngene tuza kwa paresa imbere y'abantu. Ariko Imana yo ikavuga ati umviriza, ico jewe Imana nateguye
ku bwawe yuko ukwiye kubaco mbere yuko unabaho ni uko ushushanywa n'ishusho y'umwana wanje. Yesu ashimwe cyane. Apana ishusho y'abavugabutumwa runaka. Murabizi yuko ari byo bihiye uno munsi. Abantu baraba abavugabutumwa runaka muri televiziyo bagaca bashaka gusa nabo bavugabutumwa. Uno munsi dufise aba Chris wa Kilome mu Burundi. Uno munsi dufise ba Binihen mu Burundi. Uno munsi dufise abavuga abo twita abo bandi bita ngo abapreacher bakomakomeye mu isi. Mbabarire kuko iyo niyo mvugo je nkoresha kuko niko biri kuri jewe. Okay? Abantu bagashaka gusa nabo bita ngo n'aba predicateurs bakomakomeye. Nibisobanura yuko umuntu adashobora kwigira ku wundi. Icyo ndiko ndavuga ni ugushaka gusa ku wundi. Modele yawe canke igicapo ushaka gushikako, standard y'ubuzima bwawe ikaba umuntu. Muriko muravyumva? Abantu bagashaka gusa n'abastar kuko babona ubuzima bw'abastar agaca ashaka kubaho nk'abo bastar. Umuntu akaraba umuntu afise ibintu agaca yibaza yuko ashobora kumwishushanya ko abe nkawe. Reka ndakubwire, Imana ntiyaduhamagariye gushushanywa n'iyindi shusho yariyo yose keretse ishusho y'umwana wayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igicapo Imana ishaka yuko tugira mu buzima bwacu ntabwo ari igicapo cy'umuntu wari we wese aho hanze, ni igicapo cya Yesu Kristo muri twebwe, kuko we niwe mwana wayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo Imana yakoze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Nta wundi, umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo niwe Imana ivuga ati ndashaka yuko mwese mushika mu gusa nawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Aha niho hari ikibazo. Kubera ko umwitwarariko w'Imana nuko dushikaho dusa n'ishusho ya Yesu Kristo. Reka ndabereke mu gitabo cy'itanguriro uhereye mu gice cya mbere ukageza mu gice cya gatatu batubwira ukunge n'umuntu yaremwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaremwe mu ishusho y'Imana, aremwa asa n'Imana, aremwa kubw'impamvu z'Imana, aremwa kugira ngo arepresente Imana hano mu isi. Ariko mu gice cya gatatu ijambo ry'Imana rikatwereka ukungene umuntu yashimye kubaho adakeneye Imana mu buzima bwiwe. Umuntu yahisemo kubaho ashize Imana ku ruhande, ahubwo ahitamo kwibera Imana wenyene. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo niwarya ku kiriya camwa uzomera nk'Imana. Ahitamo kumera nk'Imana, ariko apana nk'Imana yamuremye kuko deja yari yamaze kumurema mu ishusho yayo, ahubwo ahitamo kubaho ubuzima wenyene ari Imana adakeneye Imana yamuremye. Buriko murabibona? Mu yindi vugo yashimye kubaho yashize ishusho y'Imana ku ruhande, adakeneye ishusho y'Imana mu buzima bwiwe, ariko akeneye kubaho yifitiye ishusho we ashaka yiyita Imana ubwiwe. Aho ashobora kubaho ubuzima nk'uko wavyumva, ashobora gukontrola ibintu byose nk'uko washaka. Ariko kandi ijambo ry'Imana riratwereka yuko ivyo vyagize ingaruka mbi n'uno munsi turiko turagenderamo, aho ubuzima bw'abana b'abantu mu isi yose buriko burononekara. Bwononwa niki? Nico umuntu yahisemo guhitamwo gushira Imana ku ruhande ngo we yibera Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ati ico jewe nateguye nuko mushushanywe n'ishusho y'umwana wanje. Kubera iki ishusho y'umwana wiwe? Nuko mu Bikorosayi igice cya mbere umurongo wa 16 juste akajambo ka mbere aravuga ngo Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Yesu ashimwe cyane. Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Shaka yuko mubona iki kintu. Nimba Imana yateguye yuko dushushanywa n'ishusho y'umwana wayo ari we Yesu Kristo, hanyuma Imana ubwayo ikavuga ati uyo Yesu Kristo niwe shusho yanje, jewe mudashobora kubonesha amaso, ariko muri Kristo muzomenya uwo ndiwe. Rero nshaka yuko musa na Kristo. Ni giki Imana iriko iravuga? Nshaka yuko mugaruka muri eta initiale yanyu uko nabaremye. Nta handi bishoboka yuko musubira kuri cya kindi mwatakaje keretse igihe muzosa
n'umwana wanje. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Shaka yuko iki kintu mucumva. Imana yamaze kudutegurira gusa na Kristo. Ariko shaka yuko mwumva iki kintu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, aba nibo bizeye izina ryiwe. Ni giki Imana iri kwiratubwira? Imana iri kwiratubwira yuko tuzosa n'umwana wayo. Ahubwo Imana iri kwiratubwira ati deja mwebwe nari naramaze kubashira mu kibanza cyaho musa n'umwana wanje. Ni giki ariko aravuga? Igihe twizera Yesu Kristo, ishusho y'Imana yaje mu buzima bwacu. Igihe twizera Yesu Kristo, deja uko gusa n'umwana w'Imana, iyo shusho y'umwana w'Imana, ariyo shusho y'Imana yaragarutse, yaje kuba muri twebwe. Iyo shusho iri mu wizeye Yesu Kristo wese. Ntabwo ari ikintu azohabwa, twaramaze kugihabwa. Yesu ashimwe cyane. Kuva igihe twizere Yesu Kristo, Yesu Kristo kuza kuba muri twebwe yazanye ishusho y'Imana. Iki ni cy'Imana Petero yandikirije ngo avuga ati mu cyete cyo cya mbere no mu cyete cyo cya kabiri gice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4, avuga ngo Imana yaduhaye gusangira nayo akameremere kayo. Imana yaduhaye nature yayo. Imana yaduhaye kandi image twari twatakaje muri Adamu, muri Kristo Yesu. Iyo image yagize gute? Yaragarutse kuba muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko rero shaka yuko mwumva iki kintu. Iyo image iri muri twebwe, ariko kandi iyo image ikwiye kutugaragarako. Icyo rero nicyo ijambo ry'Imana rivuga ngo tugenda ducika icyo turi umunsi ku munsi. Nous devenons ce que nous sommes jour après jour. Yesu ashimwe cyane. Icyo turi cyo tugenda tugihindukaco umunsi ku munsi. Shaka ndabagarukane aho natanguriye. Icyagize wa mwana Samuragwa ntabwo ari inyigisho yahawe. Inyigisho yahawe yazihawe kuko ari Samuragwa w'ingoma. Muriko muravyumva? Kubera iki? Kuko icyo ari cyo agenda cikaco umunsi ku munsi kugeza umunsi azokwicara kuri ya ntebe y'ingoma. Muriko muravyumva? Niyo mpamvu twarakiriye ishusho y'umwana w'Imana muri twebwe. Niyo mpamvu icyo gikorwa kibandanya gikoreka umunsi ku munsi mu buzima bwacu, kugira ngo uko bukeye turushirize gusa n'icyo turi cyo, kugira ngo nitwo igihe kizoshika tugahagarara basange Imana nzima iragaragara mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hariho byinshi novuga kuvyerekeye ubuzima bwa Kristo, ariko bikeya mu byo novuga niki nuko ubuzima bwa Kristo Yesu, kuko niwe shusho duhamagariwe kurefleta mu buzima bwacu, nuko ubuzima bwe bwari buranzwe n'urukundo, urukundo kuri se, urukundo ku Mana, n'urukundo ku bandi bantu. Icyo Kristo yakoraga cyose cyari gihagaze kuri ibi bintu bibiri. Cyari gihagaze ku rukundo yakundaga se, cyari gihagaze ku rukundo yakundaga abo yaremye. Yesu ashimwe cyane. Aha ndiko ndavuga kugira ngo turabe aho turiko turahamagarirwa. Ubuzima bwacu bukwiye kuba ari ubuzima buri motive, busunikwa, bubeshejweho n'urukundo rw'Imana, n'urukundo ku bandi bantu. Niyo mpamvu Yesu umunyamategeko yamubajije ati mbwira niriye tegeko riruta yandi. Yesu amubwira ati irya mbere, ukundisha Uhoraho Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Irindi tegeko rya kabiri rishaka kumera nk'iryo, acamubwira ati kunda mugenzi wawe nkuko nawe ugize gute, nkuko nawe wikunda.
kubera iki yesu yariko aramubwira ati icyo nicyo ndico mbayeho nkunda data mbayeho nkunda abantu namwebwe nicyo muhamagariwe kugira ngo jewe ngaragare mu buzima bwanyu ukwiye kubaho ukunda imana icyo ukora cyose ugikoreshwa n'urukundo ukunda imana kandi n'urukundo ukunda mugenzi wawe yesu ashimwe cyane yesu yabayeho mu isi atikonforma n'isi yabayeho mu isi atishushanya n'isi niyo mpamvu atakibazo yari yifitiye mu buzima bwiwe kubaho akora ibintu binyuranye na sisiteme yari ihari nta kibazo yari ahari reka ndakubwire tubayeho mu bihe aho turiko turajyana n'isi uko isi igenda niko natwe tugenda uko isi isa niko natwe dusa uko isi ikora ibintu niko natwe tubikora imana dufashe cyane ariko kandi paul yandikira abaroma mu gice cya 12 umurongo wa mbere avuga ati ndabinginga bene data nimutange imibiri yanyu kuko ibi bimaze bizima vyera bihimbara imana niko kuyikorera kwanyu kuzogira ikimazi abandanya avuga ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe ntimwishushanye na systeme y'isi ntimushake gusa n'uko isi isa ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha iri jambo ndarikunda mu gifaransa cyangwa mu cyongereza bakoresha ijambo bavuga ngo soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence iri jambo transformer ririmo amajambo abiri trans na forme kuva muri forme imwe ujya mu yindi forme yesu ashimwe cyane abagiriki bakoresha ijambo metamorphose niryo jambo ry'abagiriki bakoresha ikinyabwoya kivamo ikinyugunyugu forme wari ufise mbere igatakara ukagira iyindi forme nshasha ariko ivyo biva hehe biva mu kungene ubwenge bwawe bwahinguwe ukungene wahinduwe musha mu bwenge bwawe yesu ashimwe cyane ukungene utabayeho selon le systeme y'isi ahubwo ubayeho ugengwa n'icyo imana yateguye yuko ukwiye kubaco mu buzima bwawe yesu ashimwe cyane nimba atari cyo gifasha ubwenge bwawe yuko ushushanywa n'ishusho ya kristo reka ndakubwire isi uzoyishushanyako ni ibintu bibiri swat uri kurasa na kristo canke uri kurasa n'isi kandi uko umunsi urenga niko tugenda turushiriza gusa nico turiko turasa naco imana dufashe cyane amen imana dufashe cyane yesu muri Matayo igice cya 5 ariko arigisha abigishwa biwe ku murongo wa 48 avuga ngo nimubaga mu kirundi akoresheje ijambo gahore ngo nimubagahore nkuko naso aragahore bakuvuga ngo soyez parfait soyez parfait iri jambo soyez parfait rirashobora gusobanurwa mu buryo bwagutse ni mube abantu bari integre mube aba inyankamugayo mube abantu bakora icyo bakwiye gukora cyose kandi bagikore neza kandi bagikore mu gihe cyaco yesu ashimwe cyane amen petero yandikira eglise mu cyete cyo cyambere gice cyambere umurongo wa 15 avuga ngo nkuko yabahamagaye ari yera abe ari nako namwe mugira gute muba abera ishusho duhamagariwe gusa nayo ni ishusho yera reka ndababwire ibi petero ntiyari ariko aravuga ngo biva kuri mwebwe kugira ngo muba abera no murabera deja kuko mwakiriye ukwera kuva ku Mana igihe mwizera Yesu Kristo ariko kandi produisez cette sainteté mwame ukwera mufise muri mwebwe kugaragare hanze mu buryo mubayeho mu buryo muvuga mu buryo mukora mu buryo mwiyumvira kuko ico nico mwahamagariwe yari yaragiteguye ku bwanyu kuva kera hose yesu ashimwe cyane amen haleluya niyo mpamvu yesu yavuze ati ndakeneye yuko mubaho muri agahore muri parfait imbere y'abantu bose mube juste igihe muri ko muracira urubanza abantu ntimuhengame urazi dufise ikibazo kuko iyo mubo turiko turacira urubanza harimo uwo duprefera harimo uwo dufise ivyo dusangiye
harimo uwacu, murazi iyo mvugo uwacu, tuca duhengama directement. Imana dufashe cyane, ukuri tukakunyuha, ariko ashaka yuko tuba abanyakuri mu byo tuvuga, mu byo dukora. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo ivyo wifuza yuko abandi bagukorera, ariko nawe ugira gute? Ubikorera abandi. Reka ndakubwira, mu buzima bwacu kenshi twifuza yuko ari twebwe duhabwa uburenganzira bwacu, ariko ni gakeya duha abandi uburenganzira bwabo. Imana dufashe cyane, Imana dufashe cyane. Amen. Dukwiye kuba abantu bari parfait, abantu batibi vy'abandi, abantu batanyuruza, abantu batari aba escroc. Reka ndakubwire, nico uhamagariwe kubacu, nico uhamagariwe kubacu. Ntuje kubwira umuntu ngo nkopesha amafaranga ejo buca ndayaguha kandi uzi yuko utazoyamuha. Emera ukubitike nimbuzi yuko utazoyamuha, kuko uri kurahamagarirwa gushikaho image ya Kristo muri wewe igaragara hanze. Hanyuma urabuka ungene Imana izo kwitwararika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka ndababwira, hari igihe abantu bibaza yuko abantu bahagarara ngaho imbere badahura n'ibibazo. Sasa iyo turiko turavuga ibi bintu, hari abantu bibaza yuko ntituzi situation zanyu. Reka ndakubwire, natwe turakubitika mu buzima, ariko mu gukubitika, iyo turiko turagendera muri aya ma principe y'Imana, tugenda dutemonya kugira neza kw'Imana mu buzima bwacu umunsi ku munsi. Ico nico twifuriza umwana w'Imana wese, avuga ati nkeneye gushika kuri iyo image ya Kristo. Naho hoba ivyo ntakaza mu buzima, ndakeneye gushika kuri iyo image. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ravati ngo yabateguriye gushika gusa n'umwana wayo. Yesu ashimwe cyane. Avuga kandi cya kabiri, impamvu shaka yuko musa n'umwana wanje, musa n'ishusho y'umwana wanje, nuko shaka yuko mwebwe muzocika barumuna ba Yesu. Bibiri ivuga ngo Yesu ni umwana w'ikinege w'Imana, ariko kandi ijambo ry'Imana rikavuga ati nyuma ya Yesu gupfa no kuzuka, abantu batanguye kumwizera bakavuka ubwa kabiri, bakavyarwa n'Imana. Cette fois-ci umunezero wa Yesu uhagaze mu kungene afise bene data benshi, afise ba petit frère na ba petite sœur. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nshaka yuko mubona iki kintu. Samuragwa w'ingoma ashobora kuba ari umwe, ariko aba prince, abaganwa bashobora kuba ari benshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muriko murumva iki kintu. Niwe ari ku ngoma, na uzo musimbura ku ngoma. Naba bariko barigisha inyigisho zipfuye ngo natwe turi Imana turashaka kurema, bariko barigisha ibintu bitari byo, kandi bariko barahenda abana b'Imana. Ariko ico Bibiri tubwira ngo nous sommes aussi des princes, turabaganwa. Rero twebwe nimba ari ukuganza, tuganzanya nawe, kandi uko kuganza tuganzana nawe sikubu. Bibiri ivuga ni mukiye kizoza, ariko aratwereka kintu some kuva igihe twizereye Yesu Kristo. Twese dufoma famille y'Imana. Muri iyo famille y'Imana turi aba prince n'aba princesse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu akaba le grand frère, natwe tukaba aba petit frère n'aba petite sœur. Alors umukuze yari ari mu Rwanda, igihe cyose ndiko ndavuga petit frère petite sœur nca ndamwibuka, we yakunda kuvuga ngo petit Mitsingi. Turaba petit frère n'aba petite sœur ba Yesu Kristo. Reka rekapitire gatoya. Yarakuzi n'imbere yuko ubaho. Nuri gihamana muri yisi, uri mu vyumviro vyiwe. Nikimenya impamvu uri ngaha, nuko yarakuzi. Impamvu yariyo yose yatumye uba uri ngaha muri iki gitondo, umenye yuko yarabifise mu bwenge kugira ngo muhure nawe muri iki gitondo. Rero ico yaguteguriye nuko usa n'ishusho y'umwana wiwe Yesu Kristo.
nuko usubira muri ka karanga, muri ya shusho umwana w'umuntu yatakaje muri Adamu, aho Imana isubira kuba ishusho yawe. Ariko kandi nuko uhamagariwe kubaho ubuzima bugaragaza iyo shusho kuba ari mu isi bose. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ubeho uzi yuko je fais partie y'iriya famille ya Kristo, ndi petit frère wiwe, niyo mpamvu ubuzima bwiwe ari bwo ngaragaza hanze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Avuga rero ku murongo wa 29, mwebwe rero natoranije kera, mwebwe namenye kera, nkabategurira kera, mwebwe muri predestine kuva kera kubwanje narabahamagaye. N'ubuhe buryo Imana ihamagara? Ijambo ry'Imana ratubwira yuko ubutumwa bwiza iyo buriko buravugwa aba ari umuhamagaro. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, we Imana yambaye umubiri ikaza kuba hano mu isi ibana n'abanyavyaha, yemera gupfa mu gishingo cy'abanyavyaha, ariko nyuma yo gupfa no guhambwa akazuka. Iyo abantu bitabiriye uwo muhamagaro, iyo abantu bizeye Yesu Kristo kubw'ico gikorwa yakoze kubw'abari mu isi bose, ibi nivyo bibinjiza muri cya kibanza cyo gutangura ku experimenta icyo Imana yateguye kubw'ubuzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ariko rero naho uwo muhamagaro uriho, naho ubutumwa bwiza buvugwa, ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4 ngo ndahamagara izo ntama, malheureusement izi zonyitaba nizizokumva ijwi ryanje, kandi zizokumva ijwi ryanje ni za zindi namenye kera yuko arizo zizokwitaba. Umuhamagaro uri kubw'abantu bose. Nimwihane, nimwizere Yesu Kristo, nimuze mu rukundo rw'Imana, nimuze mu muryango w'Imana. Ariko abantu bagashima kuba muri eglise, mu kidini, ariko badafeza partie ya famille. Kuko gufeza partie yo famille ni mu kwizera Yesu Kristo gusa. Ivyo rero bishoboka gusa iyo umuntu yumvishije ryajwi akitabira. Nibo Yesu avati ngo izi zo kumva ijwi ryanje, izo ngizo zizoza, nanje nzoziturutsa, nanje nzozijana hari ubwatsi butotahaye, nzozijana hari amazi adasuma, kandi n'igihe cyo kuzi vya bindi nyene mu Kirundi abungere nibo babizi, ntavyo nzi ko avuga. Zizokwinjira, zisohoke, zironke ubwatsi, zironke izibikwiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icya kabiri avuga ati rero abo nahamagaye bakitabira uwo muhamagaro, abo nahamagaye bakumva iryo jwi bakitabira uwo muhamagaro, abo narabatsindanishirije, abo narabambitse izera, abo narabahaye ukugororoka kwanje. Shaka yuko niki kintu mucumva neza. Ukugororoka dufise si ukugororoka kwacu, ni ukugororoka kw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yahinduye Kristo kuba icyaha kugira ngo twebwe abahanyabyaha duhinduke ukugororoka kw'Imana. Kristo yahinduwe icyaha kugira ngo abari basanzwe ari abanyabyaha bahinduke ukugororoka kw'Imana. Iki kintu mucumve neza. Ukugororoka dufise si ukw'iwacu, ukugororoka dufise ni ukugororoka Imana iduha. Yesu ashimwe cyane. Ni ukugororoka kwa Kristo dufise, si ukugororoka kwacu. Ibi biradufasha kutirarira, ibi biradufasha kutihagararako, kutiyemera. Niyo mpamvu no munsi bariko barigisha ngo toge ntiducumura. Reka ndakubwire, ico ni kinyoma, kuko nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ko udacumura. Uracumura nimba ari byo wizera. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ukugororoka uhabwa ntikuva kuri wewe, ni ukugororoka Imana iguhaye. Ushobora kuba ucumura, ariko ukugororoka gutuma uhagarara imbere y'Imana, ukugororoka gutuma witwa yuko ufeza parti y'umuryango w'Imana, ntabwo ari ibikorwa wowe ukora,
ni igikorwa Kristo yakoze. Yesu ashimwe cyane. Ibi nivyo Imana yabwiye Yesaya, imubwira ati ngo babwire yuko sinzi ijambo bakoresha mu Kirundi ngo okay, uko biri kose ni nk'amahano, ni nk'ibivume, ngo kandi ibikorwa vyo kugororoka kwabo bimeze nk'impuzu zanduye, bimeze nk'impuzu z'udushwambagara imbere yanje. Nta kintu na kimwe umuntu yokora gishobora gutuma ahagarara imbere y'Imana kirata akavuga ati iki kirampesha ubushizi bw'amanga bw'uko mpagarara imbere y'Imana nkayibwira turabona, urambona, ngirira neza rero kuko wabonye. Imana ati toka kure, izo zose ni impuzu zanduye, izo zose n'udushwambagara imbere yanje, ariko kugororoka jewe ndakwambitse n'ukugororoka kwanje. Simpagaze ku byo wowe ukora, mpagaze kuco jewe ndico, kuko sinemera standard y'abantu, nemera standard yanje. Niyo mpamvu kugororoka kuguhesha guhagarara imbere y'Imana n'ukugororoka kw'Imana, so kugororoka kwawe. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu avuga ati abo rero nahamagaye narabatsindanishirije, nabahaye ukugoroka kwanje. Ibi ntibivana n'ibikorwa by'umwana w'umuntu kugira ngo wagire umuntu yirarira. Ni ingabire Imana iduha, ni don. Iyo don turayakira, urashobora kuyakira cyangwa ukayanka, ariko amahirwe kuri wa wundi yagize gute, yayakiriye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira, atahandi bubonekerwa atari hehe, atari muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Rero uko kugororoka dufise, ndabisubiyemo kandi, uko kugororoka dufise nikuvana n'ivyo twakoze, kwavuye ku Mana, ariko uko kugororoka dufise niko gutuma tubaho ubuzima bugororotse. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bugororotse tububaho duhagaze ku kugororoka dufise twahawe kuva ku Mana. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Ava kandi arangiza ngo abo rero naciye ndabaglorifia, ngo nabahaye ubwiza, nabahaye ubwiza. Aha shaka nsubire aho natanguriye kuri ya point ya mbere. Mu Bikorosayi igice cya mbere umurongo wa 27 havuga ngo Kristo muri twebwe ivyizigiro vy'ubwiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo Imana yaduteguriye, icyo Imana yatugize cyo, nuko tubaho mu bwiza. Ariko kandi reka ndakubwire, ubwo bwiza ntibuhari nimba atari ishusho ya Kristo iri kwiraba forme muri twebwe. Nimba Kristo atari ko araba forme muri twebwe, ubwiza ntabuhari. Ko Kristo muri twebwe nibwo ubwo bwiza dufise. Hama Kristo uko arushiriza kuba forme muri twebwe, akagenda agaragara hanze, niko ubwo bwiza bugenda bugaragarira abandi bose hanze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubwo bwiza turabufise buri muri twebwe, si ikintu turondera. Kristo muri twebwe nibwo ubwo bwiza. Niyo mpamvu tugenda duhinduka igihe cyose dusa na Kristo, kugira ngo ubwo bwiza burushirize kugaragara. Munyumve neza, isi n'ubutumwa bugenda buvugwa muri iki gihe, iyo bariko baravuga ku vyerekeye ubwiza, bavuga ku vyerekeye ibintu bifatika. Bamwe bavuga ubwiza bariko baravuga kuba rurangiranwa, kuba famous. Abandi bavuga ubwiza iyo bariko baravuga ku vyerekeye igiceri, akazi keza, kurongora cyangwa kurongogwa. Abantu bavuga ubwiza bw'Imana bafatiye ku bintu bifatika, ariko ubwiza ubwabwo ijambo ry'Imana ritwereka yuko ari Kristo muri twebwe, kandi ubwo bwiza buhamagariwe kugira gute, kugaragarira bose mu buzima bwacu. Imana dufashe cyane. Hari inkuru y'umumisioneri araho, numvise yaramaze, kwanza barigeza no kwivuga ngaho, yaramaze igihe kirekire ari muri mission, imyaka myinshi. Umunsi we wo gutaha, ariko arataha, yisanga ubwato bumushikana muri Etats-Unis iwabo, nibwo president wa Etats-Unis yaramaze iminsi muri retraite cyangwa muri vacances arimo. Hanyuma bashitse ku kivuko, asanga abantu benshi cyane bari aho ngaho
bafise amadarapo ya Etats-Unis bariko bararirimba bakoma amashi abasoda biyerekana amaparade muri vya bindi vy'iwabo hanyuma perezida arasohoka aravuga ijambo abandi bose mu bwato barabagumizamo perezida amaze kuvuga ijambo iki amamodoka aramutwara abantu bose baragenda hanyuma abantu batangwa kuva mu bwato missionnaire agiye gusohoka mu bwato ararondera nimba hariho n'umuntu n'umwe yaje kumutegera arabura aca afata itagisi mujaniwe agenda ariko ararya Imana umuhari mana comment ça se fait-il yuko jewe nkorera wewe ata n'umuntu n'umwe yaje kuntegera ariko uyu mutipe reba amasinzi yaje kumutegera ni gute ararya umuhari Imana icira mugendera amubwira ati mwana wanje wowe nturashika iwanyu rero ntuhagarike umutima wewe uracari mu rugendo iwanyu igihe uzoshika na wewe iwanyu murumva icyo Imana iriko iramubwira igihe uzoshika mu ijuru witege nawe kubona ibirenze ivyo wabonye muri uriya mwanya kuko uzoba ufise abagutegereye benshi ijambo ry'Imana rirabivuga mu Baheburayo igice cya 12 ngo hari igifungu cy'ivyabona vyinshi bigize gute haleluya Yesu ashimwe cyane niyo bene data iyo tuvuga ubwiza ntituko turavuga ibintu biri materiel kuko ivyo ntabwo Imana ibiha agaciro ivyo Imana ivyita inyongera ariko kandi ivyo navyo nyene bigize ubuzima bwacu bwa misi yose reka ndangirize kuri ibi bintu bitatu dusenga ubwiza Imana iko iratubwira ubwiza nshaka nkwereka ibice bitatu bigize ubwiza mu buzima bwacu igice cya mbere kigize ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu ni kubaho ubuzima twahawe muri Kristo ariko ubwo buzima tukabubaho tukiri ngaha mu isi kubaho ubuzima twaronse buva ku Mana twaburonse muri Yesu Kristo ariko tukabubaho ngaha mu isi ntabwo turi sanse kuzobubaho turi mu ijuru ubwo buzima tububaho ngaha mu isi tubaho ubuzima bw'ubumana ngaha mu isi Yesu ashimwe cyane haleluya niyo mpamvu Paulo yandikira abikorinto mu cyetezo cya mbere gice cya 10:31 yavuze ngo ivyo mukora vyose murya munywa mwambara mugende ahantu ahariho hose icyo mukora cyose muri abakozi b'abantu cyangwa muri abakoresha muri abapolitisien muri abanyeshuri muri abantu basanzwe abadandaje baki icyo mukora cyose mugikore ku bw'icubahiro cy'Imana aha niho hahagaze icambere kigaragaza ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu kubaho ubuzima twahawe kubaho ngaha mu isi ubuzima vuba ku Mana Yesu ashimwe cyane kubaho ubuzima Imana iduhamagarira kubaho aribwo buzima bushobora kugira icyo bumaze aribwo buzima bushobora kwempacta iyi si iri mu mwiza kubaho tutari influence nivyo tubonesha amaso ngaha hanze kubaho tutishushanya kubaho tudakora ivyo abandi bose bakora aho hanze tubaho tutabeshejweho na kameremere y'umubiri tubaho tutabeyayeho mu vyaha Imana dufashe cyane amen tubaho dukora cyane aka kantu ndagakunda mu Cyongereza bakoresha ijambo rivuga ngo work hard work smart ukore cyane ariko kandi ukore neza Yesu ashimwe cyane ugakora ivyo uhamagariwe gukora ukabikora n'umutima wawe wose n'inkomezi zawe zose ariko kandi ukanabikora neza Yesu ashimwe cyane kenshi tuvuga ngo non ce n'est pas la quantité qui compte c'est la qualité reka ndakubwire que ça soit la quantité et la qualité vyose bigira gute birakonta quantité ntikonta igihe qualité ari mbi ariko vyose quantité ibayeho na qualité ikabaho ivyo bintu bivyara ikintu gikomeye Yesu ashimwe cyane amen niyo mpamvu kora ivyo uhamagariwe gukora ntacyo bitwaye nimba bagushima cyangwa nimba batagushima ntacyo bitwaye nimba bagukomera amashi cyangwa batayagukomera ntacyo bitwaye nimba bakuririmbira cyangwa nimba batakuririmbira ntacyo bitwaye nimba hari icyo urikura bikuramo cyangwa nimba atacurikura bikuramo nimba ari cyo uhamagariwe gukora gikore kandi ugikore neza ubwiza bw'Imana buba butangiye kugaragara mu buzima bwawe Yesu ashimwe cyane icya kabiri kigaragaza ubwiza bw'Imana ni ijambo Yesu yabwiye Marita na Maria muri Yohana igice cya 10:40 arababwira ngo nababwiye ngo
nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni igiki Yesu ariko arababwira? Yakobwa ati nimwizera murabona ugutabarwa n'Imana muri iyi situation murimo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka ndakubwire, ubwiza bw'Imana burahari kandi kugira ngo bw'intervene mu bihe bigoye ducamo mu buzima. Urarwaye, ubwiza bw'Imana bukugaragara ko igihe utangiye kubona Imana iri kwiragukiza indwara zawe. Uri umushomeri, urashobora kubona Imana igushoboza gutangura akazi canke ikakugurura imiryango ukaronka ahantu ukora. Yesu ashimwe cyane. Imana mu kwintervena mu buzima bwacu ibiri kwiragaragaza ubwiza bwayo mu buzima bwacu. Ariko icyo nshaka yuko mubona ngaha nuko iyi point iza nyuma y'iriya natanguriyeko. Kubaho ubuzima duhamagariwe kubaho aribwo buzima twahawe n'Imana ngo tububeho hano mwisi. Hanyuma ivyo bindi vya intervention y'Imana mu buzima bwacu, ivyo bihagaze ku kugira neza kwayo, ntibihagaze ku kungene toge tubayeho canke dukora. Yesu ashimwe cyane. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo igirira neza ababi n'abeza, igushiriza imvura ababi n'abeza. Rero ugutabarwa n'Imana kurimo kubona ubwiza bwawe. Icya gatatu kigaragaza ubwiza bw'Imana nico avuga muri iki gice nyene c'8 mu Baroma umurongo wa 18, aho avuga ngo ugucungurwa kw'imibiri yacu. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo uko tuzosa ntabwo dufise igicapo cyavyo, ntitukuzi ngo, ariko icyo tuzi nuko igihe azohishurwa natwe tuzogira gute? Tuzohindurwa duse nawe. Uko niko Paulo abivuga mu Bikorinto, avuga ukungene ngo niyi mibiri yacu y'ubufafara, niyi mibiri yacu iboze ipfuye nabi, mu mwanya muto ikaba irapfuye iraheze itanguye kuva mwinyo. Ati niyi nayo izomirwa n'ubwiza bw'Imana mu buryo tuzokwambikwa ukudafa, maze imibiri yacu ibe imibiri y'ubwiza, aho tuzobasha kubona Imana imbona nkubone. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana bukagaragara mu buzima bwacu mu kubaho ubuzima duhamagariwe kubaho, aribwo buzima twahawe buva ku Mana. Ariko kandi tukabona ubwiza bw'Imana igihe Imana igenda yintervena mu buzima bwacu iminsi yose. Ariko iki cya gatatu, iki nico Bibiri ivuga ngo impamvu twihangana, impamvu dupersevera, impamvu twandira mu buzima, nuko dushaka gushika ku gucungurwa kw'imibiri yacu, aho tuzohinduka duse na Kristo, aho ubwiza bw'Imana buzogaragara muri plenitude yabwo mu buzima bwacu. Niyo mpamvu muri context nyene mu gice c'8 avuga ngo kubw'iyo mpamvu rero nta kintu na kimwe gihari gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urupfu, inzara, ukuburanirwa, ingorane, ibibazo, ubukene, ugutabwa mu buzima, kubura ibicanke biriya, kwirengagizwa, bati ibi vyose ngo naho bo baba ari abamarayika, naho yoba ari urupfu, naho cyo bari igiki, naho ko bari kwambara ubusa, kugenda ubuze n'impuzu wambara, ngo nta na kimwe cyo ntandukanya n'urukundo rw'Imana rwa rundi Imana yanyeretse muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubwo nibwo bwiza ntegereje, impamvu ushobora kwihanganira ivyo nihanganira vyose uno munsi, impamvu ushobora gupersevera, impamvu abantu bashobora kundaba bakibaza yuko umengo ntabwo ntahura ivyo ndimo, ntabwo mbona uko ngene nkwiye gucengacenga ubuzima ngo ndabivemo. Impamvu ni imwe, nuko hari ubwiza burusha ibindi vyose nateguriwe. Ubwo bwiza yari yarabuteguye kuva kera ku bwanje. Ubwo bwiza ni ugushushanywa n'ishusho ariyo Kristo. Yesu ashimwe cyane. Gushushanywa n'ishusho. Yesu ashimwe. Washaka guhaguruka dusenge. Reka ndagutumira uhaguruke dusenge. Haleluya.
watoranirijwe cyangwa wateguriwe ikintu gikomeye kurusha ibindi bintu byose. Naco ni kimwe, ni ukushushanywa n'ishusho y'umwana w'Imana ariyo Kristo Yesu. Isengesho ryanje uno munsi ni uko dushira amaso aho. Isengesho ryanje uno munsi ni uko tuvaloriza icyo Imana yamaze gupredestina ku bwacu. Isengesho ryanje uno munsi ni uko nka wa muganwa, nka wa samuragwa w'ingoma afata au sérieux ivyo bamwigisha bimwinjiza muri destine yiwe, akabifata au sérieux, akabigenderamo, akabishira ku mutima wiwe n'ubwenge bwiwe. Niryo sengesho ryanje uno munsi muri iki gitondo, yuko umuntu wese hagati yacu hano hantu ashira umutima wiwe kuki Imana yateguye kera kubwiwe. Ico kirengeye ibindi bintu byose. Reka ndakubwire, nta kintu na kimwe ngaha mwisi cogereranywa n'icyo Imana yateguye ku bwawe, yuko usubira muri image yayo muri Kristo Yesu. Iyo image tuyisubirako igihe twizeye Yesu Kristo. Iyo image igaruka muri twebwe. Niyo mpamvu nimba uri ngaha ukaba uri ngaha muri iki gitondo utarizera Yesu Kristo, umenye yuko iyo shusho y'Imana itari muri wowe. Ukaba uri ngaha utarizera Yesu Kristo, nta shusho y'Imana iri mu mutima wawe. Niyo mpamvu nimba uri ngaha ukavuga ati ndashaka uno munsi nanje kubona iyo shusho iza muri jewe, hanyuma ntanga urugo rugendo rwo kubona iyo shusho itangura kugaragara hanze, nakaryo kawo keza kwanga utera intambuko uze hano imbere tugufashe gusenga. Icya kabiri, ndavugana na wowe wamaze kwizera Yesu Kristo. Iyo shusho y'Imana iri muri wewe. Deja ishusho y'Imana iri muri wewe, ariko kandi ukwiye gushira umutima wawe kuri iyo shusho. Ukwiye gushira umutima wawe kuri ico Imana yamaze gutegura ku bwawe, kugira ngo ugikuriremo, kugira ngo kigukontrole, kigufate wese, kigufate mpiri. Ubuzima bwawe bugengwe n'ico, niho tuzogenda tubona ubuzima buva ku Mana twaronse bucika ubuzima bwacu bwa misi yose. Hanyuma intervention z'Imana mu buzima bwacu, ivyo Imana iravyitwararitse kuko idukunda, kuko idukunda. Ikibirenge nico tuzi yuko n'inyuma y'imibabaro yo muri iyi si hari ubwiza burenze tubikiwe, aho tuzoba turi kumwe n'umwami wacu n'Imana yacu ibyo bidashira. Reka ndagutumira uduze ibiganza byawe. Urashobora gutangura kwisengera. Ndagutumiye utangure kwisengera, utangure gusaba Imana igufashe kugira ngo uwo mutima wawe ube muri wewe. Na wewe uri ngaho utarizera Yesu, aka karyo ntugahushe, nakaryo kawe keza. Bwira Imana kugira ngo umutima wawe ube hatashe kuri ico yakugize cyo. Mwami, iki nico wowe wateguye, sico twege twateguye. Twebwe watwinjijemo igihe waduhamagaraga tukitabira umuhamagaro wawe mu kukwizera Mwami Yesu Kristo. Ibi vyaduhaye kwisanga muri iki kibanza, twisanga hari ivyo wateguye ku bwacu mbere y'igihe. Ivyo wateguye ku bwacu, waduteguriye ikintu kirusha agaciro ibindi vyose, ari wewe, ishusho yawe, ariyo shusho y'Imana nzima. Wayizanye muri twebwe igihe waduhaga kukwizera, ariko kandi uduhamagarira umunsi ku wundi gukurira muri iyo shusho Mwami. Niyo mpamvu sengera abana bawe, ndasengera abahungu n'abakobwa bawe muri iki gitondo, kugira ngo umwe wese hagati yacu Mwami, imitima yacu ivalorize ico turi ico muri wowe, ivalorize ico wamaze gutegura ku bwacu ukagitangura muri twebwe. Kuko ijambo ry'Imana ryawe riravuga neza Mwami,
yuko wowe watanguje icyo gikorwa uzonagishitsa mwami ku ntumbero yacu. Niyo mpamvu nsengera umuntu wese mwami akwemerere urushirize gukora igikorwa cyawe muri we, umufashe mwami agenda produiza, agenda agaragaza uko kugororoka kuri muri we, uko kwera kuri muri we, kuko ako n'akameremere n'akaranga waduhaye kari muri twebwe, katavana natwe ariko akiwawe muri twebwe. Niyo mpamvu nsenga nsaba kugira ngo mwami udushoboze kugira ngo ubwiza bwawe bugende bugaragara mwami, kuko ubwiza bwawe bunagaragarira mu buryo wintervena mu buzima bw'abana bawe mu buryo butandukanye. Ndanasengeye abana bawe muri kino kibanza, muri iki gitondo, bari mu bihe bitoroshe, bari mu bihe mwami biruhije, bari mu bihe mwami bigoye, bakeneye kubona ugutabarwa nawe mwami. Umwe wese mu gusenga kwiwe mwami arakeneye kubona wintervena mu buzima bwe. None ndasenze nsaba kugira ngo umugaragaze ku bwiza bwawe nk'uko wabugaragarije Marita na Mariya mu kwintervena muri situation bari barimo mwami. Reka wintervene mu buzima bw'uyu mwene data, reka wintervene mwami mu buzima bw'uyu mushiki wacu, reka umutabare, umukize, umwugururire imiryango, ukore ikintu gikomeye mu buzima bwiwe, gihindura ibiharimo mwami. Uduhe iminsi yose kubaho twihanganira ibyo ducamo, kuko ijambo ryawe riravuga neza mwami ngo naho uyu muntu wacu w'inyuma ashobora kuba ariko arabora, ariko umuntu wacu w'imbere agenda ahinduka kugira ngo dushike kuri cya gihe aho mwami ubuzima bwacu bwose, dimensiyo zacu zose, mwe mu mushaha n'umubiri, bizoba mwami vyamizwe n'ubwiza bwawe, aho tuzokubona imbona nkubone mwami. Reka bari vyo biba ivyizigiro vyacu bituma dushishikara muri uru rugendo turimo mwami. Hezagira abana bawe, bagirire neza, bakomeze waye kubona kugira neza kwawe muri iyi weekend. Turasengera n'ivyo bikorwa bitandukanye biriko birategurwa bifasha abo bana mwami bariko baritegura kuja mu mashuri mu gihe kiri imbere, kandi ibikoresho bitaraboneka kugira ngo mwami babone ibikwiriye. Turasengera abantu bawe ariko baritanga muri ubwo buryo butandukanye kugira ngo ivyo bikoresho biboneke. Bahezagire kandi bagirire neza, ugirire neza igihugu cy'u Burundi, gihezagire mwami kuko kiragukeneye wowe umwami w'abami uganza abaganza. Mu izina ryawe ugera mwami Yesu turasenze dushima, amen. Haleluya. Umwami Yesu abahezagire.